ko ijwi ni rya Jetre Zomingo gusa igishinga ntahe ni ica Divine. Ari gishinga ntahe ica Divine yakiduhe kugira ngo message gishobora kuba cogira abantu bamwe gihindura ubuzima ndetse nabeshi gishoboye kugira ico kibamariye akwera yuko kenshi nababwiye yuko igishinga ntahe ni ikintu uvuga maybe kugira ngo ushobore kugira bamwe abagize ico bahinduriwe ndetse n'ico bigiye kuvya vyarakubaye ko bagira ico bokosora ndetse bamenye nuko bo kwitwara mu gihe boshikirwa n'ivyo bihe. Jini twa Divine afise imyaka 22. Navuga yuko nagenda bagishinga ntahe cy'ubuzima bwanje nabayemwo akuva mu bwana bwanje ndetse ugira agihengeze ubu. Nuvuga yuko jimvuka ruguru nukuri navukiye mu muryango utari wifise na gatonya. Nabayeho ubuzima butari bunyoreye na gato kubera ko je nakuze mbona papa tutari kumwe. Ndikuvuga maze kuvuka nkasanga mama niwe wenyine tubana. Narageze incuro nyinshi amubaza ati mbega mama akwirike tuba ngatwenyene nkabona abana bose baba ari kumwe n'abavyeyi babo. Gihe cyose nagiragiza kubaza ico kibazo mama nta kintu kimwe ashobora kumbwira. Yagize kumbwira yuko papa ahari ameze neza kandi papa azongarukira. Mugo nkabona vy'ukuri mama afise agahinda ndetse buri munsi nkahora nkunda kumusanga ahantu ari kararira. Nageze kumaza ati mama ni kubera kuri kurarira akambwira yuko ari karababara ndetse afise ingwara agwaye. Ambwira ati kweke ni wasi tutogerageza ukaje kwa muganga hama iyi ngwara bakagerageza kuba bo kuvura ukaraba yuko ronka mitende. Mugo mama akambwira ati nivyo ukunda ingwara ngo yo kuja kwa muganga izikiza uko bizoba bimeze kose. Ahaize iminsi nuvuga yuko nari maze kugira nk'imyaka 12 niho mama yafata ingingo arambwira ati urabona ubuzima tubayeho si bwiza kandi ntabwo turonka buri kintu kimwe cyose dushobora kuba dukeneye. Vuga kugira turonka ikintu dufungura by'abari ngombwa yuko twiga turaje gukorera abantu canke se gukora ibindi bintu byose umuntu wese dukeneye akadukoresha ibintu kugira ngo dushobore kuba tworonka ico dufungura. Vuga ko mama niwe yashafata ingingo agenda gupagasakure agiye gupagasakure novuga ko agiye kurondera ubuzima aza kunsiga mu nzu yaho twaba ndayibe mu jenyene nakwereka yari yansigiye cyo gufungura ndetse n'ikintu na kimwe yari yabuze nta n'ikintu kimigeze ambwira. Yambwiye nkingiye gusa ati ko yifashe agiye kandi mu vy'ukuri atagishobora no guhinduka kuvyo yamaze gufata nk'ingingo. Yambwiye ko maze kuba umuntu mukuru ndetse asize mu nzu kwa papa kandi igihe cyose azoronka ikintu azogaruka kandi agaruka tongere tubane. Mugo je ubwanje vyo nananiye kwakira binaniye kumvisha by'ukuri yuko zoshira kuba ngaho hantu kwirarana mu nzu ya jenyene ntari kumwe na mama. Mama maze kugenda haheze amezi menshi agira nko kurane mba muri iyo nzu ya jenyene ndetse naraja ku ishuri nava ku ishuri nkagaruka ngira nkaja gukora n'ubundi ubwo rushoye kuronka ico mfungura ndetse nuko nobaho. Umunsi umwe rero niho nigiriye inama haheze iminsi nja kuzendaja gukorera abantu niho nzi kwigira inama avuga ati reka mpige ukuntu no rondira icumza ndakora kanaka hama mu nyuma kaba rishiza kiransahiriza mu vyo kwiga ndetse no kuja ku ishuri no gukora ibindi bikorwa by'abandi bantu akaba ariho nza ndaronka ico mfungura. Gusa mu nyuma nkimvira ati ivyo kwishuri ndabireke hama mu nyuma naho nze noza ndakora nkaronka ukomba kubera yuko n'ubundi ndafise impamvu nta nabavyeyi turi kumwe. Imitima yose yanza kumwijoro nyuma yaho nisanze mu nzu ya jenyene bise mama tutari kumwe. Nubwira ko mama kuva umunsi agenda no kugeza ico gihe cyose ntitwasubiriye kuvugana nta nubwo nigeze menya ngo yagiye he canke se ngo vyagenze gute. Mu nyuma haraheze iminsi nza kufatwa n'ingwara nkikwa n'amagara mugo nta muntu umwe nari mfise wo kurira canke se wo kubwira uko ibintu vyari bimeze. Mu nyuma amazi iminsi 2 nkitswe n'amagara niho nafata ingingo yo kuja kwa muganga. Ngiye kwa muganga ndivuza ntazi ngo ndaza kuri hagute. Mu nyuma niho naza
kubona umugira neza arafasha kuriha imiti agerageje kumwiganira ibintu byose ukuntu bimeze. Mugabo naho nyene yandihiye atazi mu vy'ukuri ni iki kiriko kiramba ko cyangwa se ni iki kiri ku buzima bwanje, nari meze nk'umenga nta muntu n'umwe anyitayeho canke se ikintu na kimwe. Namaze iminsi mw'ijoro ndarira ibikaju byari biri hafi yo kwishuri yaho niga, arivyo nagenda kugura nk'amajana 2 canke amajana 3, ijoro rigaca nararira igikaju kandi naniriwe atanikiwe na kimwe shize mu nda. Heze iminsi umunsi umwe ari mw'ijoro abantu barakumenya yuko inzu ndayibanamwo jenyene, ndetse mama tutakibana. Niho mu nyuma mw'ijoro abantu baje mw'ijoro baraje barandodorerako ndetse barabomora urugi abarinjira. Bari baje bambaye ibintu bifutse mu maso. Ico gihe mu vy'ukuri baraje bambwira yuko bashaka ibintu byose vyo mu nzu, kandi na jewe ubwanje nagerageza kuza kubaraba baza kungirira nabi. Baraje baratekera ibintu byose byari bihari mu nzu ndetse nanje basiga bafashe ku nguvu. Bamaze gufata ku nguvu sinekoma induru canke songira umuntu n'umwe mbwira. Niho uko vyakurikiranye, niho bukeye bwaho naje kubyiganira umuntu yuko mw'ijoro baje kwiba ndetse ibintu byose babitwaye bagasiga bamfashe ku nguvu. Haheze umwanya baranjana warajeje umutumba waho twari tuba, kugira bajane kwa muganga bashoboye kumpimisha barabe yuko atangwara kanaka banyanduje. Bapimye baze gusanga namaze kwandura umugira wa sida. Navuga yuko ico gihe bamusanze namaze kwandura umugira wa sida. Abaganga ikikosa bakoze sinzi ko nogira ikosa canke se ari kwihenda bagize, ntabwo bigeze bapima rayo vy'ukuri niba noba nasamye inda canke se ntigize nsama. Angira usanga baketswe ko ndi umwana nifite imyaka 12, bakeka yuko ntushobora kuba nasamye inda. Mugabo aheze iminsi niho naje gusanga igihe nafatwa ku nguvu naje no gusama n'inda. Aravuga yuko narabaye ngaho onye n'inda mu nda, ntazi nyene mba muri iyo nzu. Uje no kwishira ivyo naciye ndabireka. Mama mu nyuma amaze kugaruka niho yaje gasanga afise inda, ntiyavyakiriye neza. Yaranyirukanye arantuka arankubita gose ndetse aramerera nabi. Yaje kugaruka inda imaze kugira mu mezi 6, mama aranyirukana aramburabuza. Niho naze gucanja kuba muri famille yari hafi yaho twari tuba naho nyene ruhande ya mama. Mu vy'ukuri ntivyari vyoroshe cyane kuba nziko nza gutaha handi hantu atari muhira, ndetse mama nawe ubwiwe ntiyari yitaye ku buzima bwose nariko ndacamo n'ukuntu nari merewe ico gihe. Niho naza kwibaruka. Maze kwibaruka naho kuri ico gihe muri iyo famille, kwera ko iyo famille nari nagiyemwo yari umugore wenyine yari yibana. Umugabo nawe yari yaragiye kurondera. Amaze kugaruka umugabo ntivyabaye ngombwa yuko umugabo agarutse mbaniye kuba ngaho. Umugabo avuga ati n'umwana nasubira iwabo, adasubiye iwabo naho narabe ahandi hantu ashobora kugenda, akwaye ko sishaka yuko akomeza kuba ngana mama we yaba hajya anya. Mu nyuma yaho niho naca inza kuba ku mubibaraho nawe nyene, atari hafi yaho twari tuba. Mugo nagiye kuba ku mubibaraho. Navuga ko namaze kwirukanwa kuri iyo famille aho narimba. Naraginze cyane urugendo ntazi hano namwe ndiko ndagenda, ndetse ico gihe nabwiye yuko nari mfise umwana akiri mutonya akimara kwiza amezi 3. Ndagenda cyane urugendo rero ntazi iyo ndiko ndaja, ndetse ntazi naho ndi bushikira. Nari maze kugira imyaka 13 n'umwana ku mugongo amaze amezi 3. Navuga yuko nanje nagenda musuze agenda aratemba ku maso. Nari mfise agahinda cyane gakomeye mu mutima wanje. Nari nzi ko namaze kwandura umugira wa sida ku myaka 12, ndetse n'umwana
mu mugongo nanje ubwandi nari nkiri umwana ntazi ngo ndagenda he cyangwa se ndabigenza gute mazogera ahantu niho nashikira kuri uwo mu bibi sa nk'ugiye kumusaba amazi ndamwiganira uko bimeze kuko yarabona ko ntameze neza naho ubwiwe ntaco yari yirengeje ngarambwiye ati ntaco ingubura abaye ngaha uzuzura mfasha ibikorwa byo muhira nta undi muntu ufise tubana hama mu nyuma umwana yazokura usomeye kundi kuntu bigenza none bazomara kwegera haruguru yatu ntuzocura gukomeza kubaho mwabona ubuzima uzokira naho umuryango w'umuntu mukuru ububi yagerageza inshuro nyinshi kumpanura ndetse no kunyereka ko ubuzima bwanje ari bwiza imbere yanje kandi ari heza ndetse no gukora cyane ngo gico gicizire cyanje cyari cyatakaye ako yari ku ubuzima bwanje numva yuko by'ukuri simbereye kubaho ndetse nivyo ari byaranshikiye nkankwa na mama nkasigwa na mama akagena tazi mu byari bigeze gute akambwira ngo nariyanderetse narifashe nabi kandi uvuze ko narindi umwana ababanye bagerageje kumusigurira uko vyagenze ko babomoye urugi bakinjira mugo mama ntiyigeze abitahura. Hari ibintu vyinshi iyo ndavyibutse kenshi numva musuzi yanje ku maso ari karamanuka nimvira ubuzima narabaye mu vy'ukuri nimvira ukuntu mama yabaramfashe nimvira ukuntu mama yase kwakira vy'ukuri yuko ari impanuka yabo shobora kuba yarashitse nk'ukundi muntu wese ushobora kumukikira vy'ukuri iyaba mama ari gutahura basi yuko atari je nashoboye kugurira abantu baje mu nzu kandi niba nari kuba narabugure ntabwo ari je gutuma basi kwere kuba jene narabugure ntabwo gutuma basi ibintu batwara jene gutuma babitwara muko mama nageje kumusigurira inshuro nyinshi yuko atari je ivyo bintu natumye biba cyangwa cyaratumye biba ibintu byose byo mu nzu ubwo mama ntigeze ntahura ntigeze yumva by'ukuri yuko basi yoshira mu gaciro anahore nk'umwana wiwe. Maze kugira haruguru umwana kimara kugira imyaka 3 niho naje gufata ingingo kumanuka no mu gisagara ca Bujumbura sinarinzi naho nyene ngo ndacikira hehe mugo umutima wanje waramaze gutima namaze kubanga igikoko ko ndavuga ati nubundi naho nopfa cyose birangana nuko mbayeho narapfuye nubundi niho naza kumanuka mu gisagara ca Bujumbura naho nyene shikira ahantu bitari bimeze neza ubuzima ntibwari bumeze neza pe ubuzima bwanje nabaye mu ntibwari bumeze neza kugeza naho no nimvira ati basi vyotuma nkiyahura nkakora nk'ivyo bandi bantu bose bakora umwana ndebana hanje kumushira kumuhana arakuze ntazogorana garakeneye ibere hama ngende daba hantu nja kwiyahurira mu umutima wanje ukanka bamubwira ati nabangize nabi nka umwana wanje nawe yozokura mu buzima atari kumwe nasi cyane atari kumwe n'abavyeyi akazofatwa nabi n'undi muntu kweko umutima wanje agerageza kunsigura ntibo umuvyeyi wawe ashobora gufata nabi nkuko murundi yashobora gufata gute mugazi yuko kuvyara bitagoye cyangwa se kuvyara kuronka umwana bitabigoye uzuko numva yuko umenga umwana wanje sikuye vyinshi kuri jewe ariko kenshi iyo nariko ndibuka kandi ubu munsi iyo ndiko ndibuka amajambo mama yambwira narumva vy'ukuri yuko mama nubwo twari tukibana nubwo twari tubana kinshiro nyinshi twaza turashwana akaguma ambwira ngo ni je soko y'agahinda kiwe nje soko y'umubabaro wose ari karacamwo ndagegeze kubaza ati mama ni kubera iki basi bino bintu byose ni kubera iki buri musora wicara hano karira mama yambwira ati no ingwara gusa afise mugabo izohera nambwira mama tuje kwa muganga akambwira ngo ntibikunda kwa muganga nivyo kunda ati ingwara izikize mugabo